Kugasaka web TV ubutabazi butagira imbibe. Inshuti bagenzi banywanyi ba televiziyo yacu Kugasaka web TV twarabemereye ko tuzobereka impano zinyegeje canke impano zira ahantu hataboneka canke abagize ico bamaze mu muziki ndundi. Uyu munsi rero twabashikanye mu yahoze ari intara ya Kirundo. Igituma twafashe urwo rugendo ni indirimbo twigeze kumva canke kubona yavuga ngo Kirundo Imana yaduhaye rero turashika ku bayiririmbye turavyemeza neza ko we yarayiririmbye ariko araza kuvyivugira mu kanya. Kugasaka web TV ubutabazi butagira imbibe ukaba utaragira subscribe waracerewe cyane ukaba taratangura kwerekana ibiganiro byacu byereka bagenzawe waracerewe. Allo Oui, salama wewe? Ça va bien. Meze neza? Bien. Urashobora kwidondora abariko baradukurikira? Ifisi biyaga byinshi bikagira amafi meza cyane kubwo kuyafungura na mwana wayarwaye bwaki bimwe mu biyaga byaho bitanga akayaga keza cyane cyohoha naguhinda hamwe nagwe ya nitwa Eugène Nzeyimana ariko benshi banzi ku izina rya Neige Pro. So sanzwe ndumuririmvyi nga mu yahoze ari intara ya Kirundo ariko no munsi turi mu ntara ya Butanyerera kandi nako bimeze kubera ko hari indinganizo nshasha y'igihugu. Rero nyuma yo kuba ndumuririmvyi hari n'ibindi bikorwa byinshi nkora umumenyeshamakuru ariko akazi kanje kamisi yose novuga yuko arako kuririmba. Umumenyeshamakuru ariko ndabona wambaye kera Kirundo English ya Academy. Uri n'umwigisha? Ya murakoze kuri ico kibazo novuga ko nababwiye ko narize ndumuririmvyi nkakorana n'akazi k'umenyeshamakuru ariko ku mpamvu z'uko igihugu cyo kidusaba ko tugiteza imbere sivyo gusa naciye nshima no gushinga club ndayita Kirundo English Academy ariyo mubona no ku mupira yitwa Kela. Rero ikaba ijejwe canke se ifise intumbero yo guteza imbere ururimi rw'icongereza na cyane ko mu gihugu cyacu cy'u Burundi icongereza tugikeneye. Niyo mpamvu rero ubona yuko nahisemo no kuza nambaye no mupira biranezera cyane. Kela ngiyemo ndakugirira public reportage. Murakoze. Uragura ka? Nta kibazo. Okay. Reka twinjire mu kiganiro nyezina. Ni indirimbo yavugije abantu benshi yitwa Kirundo ifite amasanamu meza amasanamu akwije standard international. Iyo ndirimbo ni yawe koko? Ya no merci novuga ko ntabwo mwagiye kure kubera ko wumvise ko natanguye ndanayiririmba n'ubungira nubwo mwasaba kuyirimba nkayimarano yiririmba kuko ni indirimbo nakoze byo kuri intwara umwanya munini intwara umwanya utari muto kubera ko je yongiye kurikora indirimbo biza muri sous forme ya rêve à la Camina Dreams. Urerekwa. So ya niko bimeze kubera ko ndaryama hama nkumva ibintu nyene bije mu mutwe la Camine kujya nk'igitoro cyo bakiriko kirasuma. Then rero mwico gihe ntibinyorohera kugira ngo nkomeze kuryama ahubwo camvyuka nkandika. Iyo maze kwandika rero biranagoye cyane ko mfata telefone hama nkifata amajwi alafu mu gatondo nkumviriza amajwi nafashe hama nkandika neza indirimbo ikava ngaho. Rero ndavyibuka neza hari ku munsi wa kane aho hari hasigaye iminsi ibiri kugira ngo twitabira umunsi mukuru w'abavuka komine nanjire nk'umuvuka komine ya Kumunani. Ego nk'umuvuka komine ya Kirundo ndavuga d'abord je dois contribuer mes efforts ntegezo gutanga nanje nguvu kugira ngo komine yanje ya Kirundo ibone ko nanje hari ico nakoze. Rero iyo ndirimbo maze kwiyumvira of course naravyutse mu gatondo ndayandika ndaha ntuzenya no kwitwa draft ndaha mustanira wa komine Kirundo yarahari ico gihe ndamwumvisha no gati ino ndirimbo nayikoze. Urafite management? Ya nta management fisa ariko j'espère que ibintu bizogenda neza. Yego. Hanyuma iyo ndirimbo ndayereje mustanira arambwa ati it's okay amaza ni wayikoze nije nayikoze aciraheza nawe staff yiwe then barayivalida baravuga ino ndirimbo dutegezwa kuyisohora. Naragize ibakwe ndakurikirana iyo ndirimbo kuva ku dome gwa mbere gushika kugwa nyuma. Ni indirimbo yerekana ubwiza bw'intara ya Kirundo ya kera ariyo Butanyerera ni kipande cha Butanyerera ya ariyo komine yo ya Kirundo. Rero irerekana neza ubwiza bw'intara ya kera ya Kirundo.
uravugamwo ibiyaga, uravugamwo amafi, uravugamwo ibintu by'ugwaruka ukuntu gwiteza imbere. Mbega ijya ndirimbo uri murayiraba yatwaye uburyo bungana gute? Ya Roger, sinovuga byinshi kuri ivyo kubera ko ni indirimbo nakubwiye yuko natanga ndakubwiye yuko yadutwaye ingufu zidasanzwe, na cyane cyane nko kubayiraba bakayihweza indirimbo bakaraba video yayo yadutwaye uburyo budasanzwe. Ariko novuga yuko Kirundo vy'ukuri, Kirundo ifise ibintu byinshi byo kurata. Kirundo uvuze ngo uvuga ibintu byo kurata ntiwobimara. Umunsi wa mbere wohera n'uwa kabiri kuko bijya ni bike mu byo mwashoboye kumva Kirundo ifise. Rero yadutwaye uburyo butari buke, kumbure nubwo tutoshobora kubuvuga, ariko n'uburyo butari buke kandi butari munsi miliyoni zirenga, zoba ziri munsi ya 4 kuduga. Ntidushimye kuvuga ngo ni miliyoni ariko wumve neza ko ntiziri munsi miliyoni 4 kuduga. Ijya ndirimbo yaririmbwe ryari? Ijya ndirimbo yaririmbwe 2024. Ikorerwa mu ihe studio? Yakorewe muri studio ya bitwa BM Record. Ni BM Record ariko ikorwa na producer yitwa Momo Touch. Hanyuma ku buryo bw'amashusho yakozwe na director ari nawe uno munsi navuga yuko ankurikirana mwitwa director Mwanya. Ego niwe yashoboye gukora iriya ndirimbo ikagera ku rwego muri ko murayibona ko no munsi nk'ama television, ama radio n'abandi mbese muri mamuci no kumbuga ngurukana bumenyi mushobora kubona ijya ndirimbo. Hanyuma apa ijya ndirimbo Kirundo hari izindi ndirimbo Neige amaze gukora yatanguye umuziki ryari naho icyo kibazo twari guherako? Ya urakoze cyane. Musanzwe urugendo rwa Neige mu muziki novuga ko ni rurerure kubera ko Neige yatanguye umuziki yiga mu 5 primaire. Ariko niga mu 5 primaire umuziki waraza muri jewe, nkuko nk'umuntu yarasanga afise impano yo kuririmba ko natanga kurimba zijya za runyenyeri zo mu bitabo byo mu 6 ucu zibona. Rero mpereye kuri za runyenyeri nkaziririmba, ariko nkaririmba rero mfise iyo mpano. Rero umuziki nawo utanguye niga mu 5 primaire. Mugabo sinigeze ninjira muri cadre ya musique exactement 100%, kubera ko sinari bwitahure ngo menye ngo ivyo ndiko ndakora ni biki. Rero haje kugera igihe ndibuka neza ngeze mwaka w'indwi ntangura gukora ibintu by'indirimbo nandika, muga nkasanga game ndimwo na rythme ndimwo iza kugwa mu ndirimbo z'abandi. Narakunda cyane umuririmbyi witwa Black G parce que yaranyespiye cyane Black G mu ndirimbo zose zishika 2, indirimbo yiswe Oya n'indirimbo yiswe ngo Black G sinzongera nkubabaza, sinzigera ndakubabaza. Okay ya rero izo ndirimbo zanye rero zaranyespiye, then nanjye nza gukora iyo ndirimbo. Rero izo nandika zose nasanga ari indirimbo nandika mu gataho zigera. Rero naje gutangura neza nyezina nkuko warumbajije urugendo rw'umuziki 2021 niho nakora indirimbo ya mbere, ndayishira muri studio. Indirimbo ya mbere nakoze bayitwa A Child of Africa. Nari nshatse kuvuga ngo umwana w'umunyafrika aronke indero ikwiye, indero ya kanovera. Je voudrais kwishuri A Child of Africa get quality education. Niyo natanguriyeko. Iyo ndirimbo iratoka iza neza, then after n'abantu bayitahura neza bayumva neza barambwira it's okay Neige Pro, so urashobora gukomeza ukaririmba n'izindi ndirimbo. Sinabagambara ari narakomeje cyangwa se narabandanije. Uno munsi navuga yuko ndafise audio atari make ashika ku 15. Mugabo tuvugana message journaliste novuga yuko fise video 2. Ariko izo video 2 mfise si kubera ko ntari mfise umugambi uko nokora izindi, ahubwo n'ubushobozi buce mfise nk'umuntu adafise management. Ya murakoze. Abariko barakurikirana ku Gasaka Web TV murumva aho gusuka inoti ko hahari. Ndakugire ko ndakuvugira. Murakoze cyane. Bakumenemwo bo bakoze hageze cyo bakoze. Murabona iyi talent irakomeye gose. Yego. Hanyuma usanzwe utunganya ibiteramo wewe? Nari mbaje kumwa kwifana. Nsangwe ntunganya ibiteramo. Nsangwe ntunganya ibiteramo nkabitegura ndi kumwe n'umugwi muto, novuga muto cyane ukurikirana ibikorwa byanje. Mugabo ni muto umva nta management ifise, ako ndafise umugwi kumbure umpa education, then umpa impanuro kavuga Neige Pro, so itwara uko rekana nibi ntabwo biguha ntuzenya values, ntibiguha agaciro, ariko ni wakora gutya niho uzotera imbere. Rero uwo mugwi urahari.
uwo bugizwe n'abantu bake kandi nkanashima cyane ko wagerageje kwitanga. Rero ndamaze gukora ibiteramo bitari bike, hari igiteramo nakoreye ibwambarangwe hariya ku kirezi c'intore, hari igiteramo nakoreye ku Ntega, it's okay. Uravuze muhira? Ego, murakoze cyane. Hari n'ikindi giteramo nakoreye ngaha nyine kuri aha nyine twicaye novuga kuri Hotel Tarasis, naho nakoreye igiteramo ndi kumwe na Oleg na Mukombozi, ndibaza ko naho nakoreye ibiteramo. Ego. Okay, hari inyifato itabereye novuga iri mu banyamiziki bo mu Burundi. Inyifato nanje ngayo ubwanje ni inyifato yo gusharikana, kugiranira inzigo n'ishari. Neje uramaze kubibona nawe? Merci. Iyi nyifato rero ku banyamuziki nkuko wari ubivuze irahari kandi ntabwo ari nziza, kubera ko abanyamuziki at the first we have to sustain each other. Just we have to dutegerezwa gufatana mu nda tukamenya neza gufashanya kugira ngo twese tuduzanye. Nakubwiye yuko apart yo gukora by'umuziki ndi n'umumenyeshamakuru, nkurikirana rero ayandi maradiyo nkara abandi baririmbyi batandukanye ukuntu babashigikirana iyo habaye igiteramo runaka bagashigikirana, iyo habaye ntuzenya show runaka ugasanga abaha bagiye mugabo rugaca usanga twebwe hano nta gushigikirana dufise, umwe wese ari karakora ku giti ciwiwe. Mugabo nitwo kwibagiye ko nyamwigenda ko atari miri menshi. No kuvuga iyo tuvuze yuko inkoni imwe itica inzoka, mu yandi majambo tuvuze yuko inzoka ntushaka kuyikubitisha inkoni imwe ngicifa, urayikubita ubwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu komsa inzoka ikabona gufa. Rero abaririmbyi canke se abanyamuziki iyo tudafatanye mu nda buri kimwe cyose kirononekara. So niyo mpamvu rero je nkanje eza Neige Pro no bahamagara yuko abaririmbyi dukwiye gusezerera iyo ngendo itari nziza, then tukazana ingendo nziza yo gufatana mu nda yo gushigikirana. Numva umuririmbyi naka agiye gukora igiteramo kagenda nkamushigikira, yumva nanje ngiye gukora igiteramo akaza kashigikira, komsa ibintu bikagenda neza tukagenda twuzuzanya mu mpande zose. Cyofasha cyane. Akabazo hano mu ntara ya Butanyerera harimo Kayanza, Kirundo na Ngozi. Nuyuhe muririmbyi wumva mo shobora gukorana collab no ku rwego rw'igihugu? Yeah, it's a little amazing for the question that just have been asking me. Ni kibazo kizumbajije kubera ko ndicara nka kenera kuzokora collab n'umuririmbyi runaka, ariko for sure ndakunda umuririmbyi yitwa B-Face on the floor. B-Face. Then uburyo bwose canke inzira zose vyocamo kugira ngo nshobore kumwapproachinga canke ndamwegere binyoroheye. So nimba yoba nanyumva komsa kugira ndamwegere binyoroheye akama collab nonezegwa cyane kuko numuririmbyi afite donc ama inspiration jusqu'à maintenant, arama inspiration kubera ko yari araririmba ku makote yose, aririmba kuri santé, akarimba kuri education, akarimba kuri social, akarimba kuri friendship, just abantu bakundana gutyo akabigisha. Rero B-Face on the floor abaye anyumva yo makorabo yo bakoze yo bakoze cyane. Yego. Hanyuma tuza gusozera ikiganiro, watanze impanuro nyinshi ukuntu umuziki abanyamuziki bo kwitwara mu bijanye no kubahana no gukorana. Bega wewe niki wemereye abafana bawe mu imisi? Yeah, wow. Yeah, for my fans cyangwa se ku bafana banje, I promise them ndabemereye ko mu misi iri imbere nari mfise ntuzenya deadline cyangwa se itariki ya nyuma yo kuba nashize hanze amashusho cyangwa se video y'indirimbo yitwa Umurundikazi. Ni indirimbo nakoze by'ukuri shaka guhagiza ngo umurundikazi ninde, umurundikazi mu Burundi bwiwe akora iki, ahabwa akahe gaciro, bamufata gute. Rero ndibaza mu misi itari mike indirimbo cyangwa amashusho y'indirimbo Umurundikazi arashobora kuja hanze bakayabona. Rero nkuko abafana banje ndabazi nabo bakamenya, nizera neza ko nta mpanuro nimwe abafana banje bamanigera nkurikiza, ndayikurikiza kubera ko I'm here for them and they are there for me. Okay. Ndi hano kubgabo kandi nabo bahari kubganje, kuko babaye badahari je ntabwo nomenyekana.
oya sinomenyekana ariko nanje kandi mbaye impari nabo baranezerwa kuko babona ati wa undi dushigikiye uko biri course of course ari ku kivi ntiyicaye rero abafana banje ndabizeze ko iyo ndirimbo igiye kuza vuba ni indirimbo izo birimwo aba tallest girls donc abakobwa barebare bagororotse abahungu kabisa ubona neza ko bameze neza ni indirimbo izoba ibonekamwo ya sinavuze abagondamye cyangwa ibiki navuze barebare eko murakoze cyane nawe urancanga journalist no kuvuga iyo ndirimbo izoba yerekana by'ukuri 100% umukobwa w'umurundi kazi ninde izo birimwo akaranga k'igihugu ni indirimbo izo birimwo ibisabo byinshi inka nyinshi indirimbo izo birimwo abana beza by'ukuri abahungu beza bazi gutamba neza ko nishaka nakubwira ni indirimbo ivuga gato ya murakoze nagira ndanavyivugira time nenda kona kuryoherwa ni indirimbo ivuga ngo mukobwa mwiza w'umurundi kazi uwo mvuga cane yarereshwa amafyufyu afise ubwiza butagereranywa nk'uwo mukunda ndi mw'ijuru rito intege ziwe imisaya myiza ribarida amacuru yeyeye mwiza nakunze ngwino mpobera uri mu bandemesha nkundi y'amazi ishoreye izindi iriko iratambuka iteretse amaso nkundi y'isi niryosha amata uwayikamye ubaka bacinovo rayoyera mucansi you are so beautiful mwigeme nkunda umurundi kazi amata wanyoye yaraguhinduye urahinduka uratotahara yo neco beautiful ntabwo ugicagugwa naragucaguye sikia kwanza uri mu banesa yeye mwiza nakunze kunduzi wawe kukuri isanze nkundi y'amazi ishoreye izindi iriko iratambuka iteretse amaso nkundi y'isi niryosha amata uwayikamye ubaka bacinovo rayoyera mucansi you are so beautiful mwigeme mwiza w'umurundi kazi nagiye nshaka uwo burubavu rwanje ja mu buseruko ndamubura mu bumanuko mu burengero hagati mu gihugu ndamubura ariko uyo mwana w'i silence she loves kamuwanyoye amata y'inka aho namusanze ni mu buraruko shige hahenda give hamahemi yamu mwiza nakunze ngwino mpobera uri mu bandemesha ngwino y'amazi ishoreye izindi iriko iratambuka iteretse amaso nkundi y'isi niryosha amata uwayikamye ubaka bacinovo rayoyera mucansi you are so beautiful mwigeme nkunda umurundi kazi ya niyo ndaguhaye urayakwiye urakoze cyane ebye umuntu ashaka kuraba ibihangano vyawe cyangwa kugukurikirana ku ma social media ashobora kugutora he thank you for the question nkuko nabwiye ko nitwa Neuge Pro kuri social media ndakoresha ama social media atandukanye YouTube ushobora kuja kukandika Neuge official wanditse Neuge official ucuntora directement then kuri page Facebook or Facebook page ushobora kuja kukandika Neuge Pro then naho nyine ucuntora ugiye kuri TikTok naho nyine wandika Neuge official naho nyine ukantora ndakoresha X naho nyine iyo bitwa Twitter naho ndayikoresha naho nyine ntora kuri Nzeyimana Eugène cyangwa se Neuge Pro ni imbuga nyinshi misanzwe nkoresha ariko zimwe noshima kuvuga nizo reka dushimire abari ko barakurikirana ku Gasaka TV ikiganiro cacu rero ca mbere iyi ni serie ya mbere serie ya kabiri tuzoyibandanya mu nyuma mwumvisa amatara ari muri Butanyerera animation cyane ibitaraza biri
biri imbere. Wow. Turabashimira rero mugire subscribe, mugire share ku biganiro vyacu, mubisangize abandi kugira ngo dupromoting impano z'ugwaruka rwacu. Ciao ciao.